nkuko twari twabibemereye mu mwanya rero wo gukurikira amakuru ya mbere yo ku munsi wa gatanu kwigenekerezo rya 2023 munyonyo umwaka wa 2016 ndakuramutse ndagwe nikaze muri studio za Radio Izere FM Deo Ico nayisavye. Urakoze cyane kumpa ikaze Ismael Kwizera n'umwanya wo gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Claude Ndayikeza ari mu winga bw'ivyuma afatikanije na Irankunda Gerardine. Tubahamagarire rero gukurikirana incamake y'ano makuru. Abirirwa barambika ibara Uburundi ngo boshira inkota mu bwubatsi bakagaruka mu gihugu cabibarutse, bivugwa na Pasteur Habimana arongoye umugambwe FNL. Kuri uyu wa gatandatu umuririmbyi n'imbona Jean Pierre Kibido yarahawe udushimwe tubiri mu gihugu ca Australia. Muri ano makuru uyo muririmbyi aratubwira insiguro aha utwo dushimwe, nayo ubutumwa bwo gukeza umuhuza mushasha w'abarundi bubandanya gushika. Ayo na yandi idonido ni mukanya. Deo Ico nayisavye nije ngira amashikirize ano makuru. Kuri megahertz 97.1. Mwiriwe kandi twongere tubashikirize ano makuru avugwa kuri uno murango. Umugambwe FNL iragijyaga uturemi usaba abirirwa barambika ibara Uburundi ko boshira inkota hasi bakagaruka mu gihugu cabibarutse. Ivyo bivugwa na Pasteur Habimana arongoye uwo mugambwe ahasaba ububirigi kudatega amatwi abo bansesa nkwiyoze. Sinzi ko twobita la société civile cyangwa ko twobita abinyegeje muri société civile kugira ngo bakore politique nayo nyene itajanye n'igihe Uburundi bugeze muko igihe cy'ikinyoma kuvukana imbuto twaje tuva mu ijuru twarakirenganye nabene kubivuga urabona ko babesha. Ubu rero kugenda kubesha ngo bagirisha inama muri bangahe, muri batatu, muri bane, wagiye mu amatora nyarekana ko dushaka kuronka na 0,06%, abangihugu baraguhakaniye ngo ugiye mu Bubirigi ntacu serukira n'abantu bake cyane bari mu Bubirigi. Twe tuvuga duti ababirigi bamenye ku gihugu cy'u Burundi twarikukiye, independence twayironse mu maboko yabo. Neocolonialisme baragerageje yarananiwe ryare le 13 mai et 14 mai la 2015 niho neocolonialisme chance woza kudusahura ubutare bwacu yananirwa. Rero turasaba ububirigi ni igihugu cyadukolonije kituzi kandi nako turabazi, nibareke gukorera ku kagwi katariho, nibaze basanga abarundi basanze abarundi igihugu n'amahoro, bavuga ngo Burundi ngo hari insecurity ngo ari hingwano, bakabwira ababirigi ndibuka yuko kandi sinibesha coup d'etat yaburiyemwo umwaka uheze bari babwira ababirigi imisi ine ava ko batosohoka. Ubu twumvise Amerika nabo bavuga ati abantu babo ntibasohoke. Tukibaza duti la sécurité y'u Burundi ni sécurité ya Amerika, ni sécurité y'ababirigi, ni sécurité ya certains membres de la communauté internationale. Tukananirwa kuko n'ubu bari cyagendera kuri cya kinyoma. Ikinyoma cyarasenzwe uno musi umuhutu n'umutusi n'umutwa bariyunze ico basaba ni development. Rero kugisha amanama nkariya tukumva koko organisme nkazira zikomeye zo mu Bubirigi zakoranije bari abantu atacu baserukira muri iki gihugu. Twebwe vrema mu mugambwe FNL yagijyaga uturemi turiko tuvuga ukuri kandi ukuri bakwemere bakwanye ukuri ntuguhakana kuko kura kugenda hose ugusanga imbere. Rero turasaba ni batahe mu gihugu baze twubaka igihugu. Eka no mu mugambwe FNL ubugabo burihabwa bavuga ko abakoresheje ikiganiro mu Bubirigi bose ari abantu bafise ico bagirizwa. Jacques Bigirimana arongoye FNL aratangazwa n'igituma Ububirigi buguma busasira indava izo nkozi zikibi zikurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Inama yabereye i Bruxelles mu Bubirigi ejo yari Pacifique Ninahazwe aserukira ishirahamwe ryatanguje imigumuko mu Burundi, ryatanguje ubwicanyi bwahavuye mbere buvamwo n'ihirikwa ry'ubutegetsi. Iyo shirahamwe rikaba ryanafuswe. Undi yarahari yari userukira ishirahamwe ry'amenyeshamakuru ABG Alexandre Niyungeko. Ubundi yarahari nk'umutumire yari umwanditsi w'igitabo Mission Possible ca Major Petero Buyoya yitwa David Gakunzi. Ubundi yarahari Pierre Kabembo Nimba aserukira ishirahamwe APRODH ryafuswe, naryo yatanguje ugwimo rwahekuye abarundi muri 2015.
uwundi yarahari n'umwigeme Songore avuga ko aserukira iyo association y'abarundikazi bari mu Rwanda, hamwe rero na Nijimbere Juliette avuga yuko aserukira association y'abarundikazi bari mu Birigi. Armel Niyongere aserukira ishirahamwe riri mu yatanguje intambara mu Burundi ACAT, rero n'abafata amajwi n'abafata amafoto hariho mazina Teddy, hakaba na Rugambarara Adrien. Rugambarara Adrien mukamuzi neza ko igihe Uburundi bwagwa mu kaga bakagandagura President Melchior Ndadaye niwe yararongoye umugwi w'abasanze Sheikh mu gisagara ca Bujumbura batikije inganda. Warafise ijambo ari yaremesha ico kiganiro akaba yari Pacifique Ninazwe. Aha rero twe dushatse gufata uyu mwanya kugira ngo tubaze leta y'Ububirigi nk'abarundi bakunda Uburundi, nk'abanyepolitiki bari ngaha mu Burundi bakunda Uburundi, natwe dukeneye gukingirwa n'Ububirigi. Kubera iki Ububirigi bariko burareka ibintu nk'ibi bikabera mu gihugu cyabo? Inama nkenguzamateka y'u Burundi eka ndetse mbere na leta y'u Burundi yari yasavye ko itobera muri ico gihugu c'Ububirigi, ko igihugu c'Ububirigi dusanzwe dufitaniye imigenderanire myiza, ariko iyo nama yavuye iba ivugirwamwo ibintu vy'iterabwoba, ibintu bigayitse, kandi abavuga bose bakaba bari bafise ubudahangarwa bahawe na leta y'Ububirigi, kuvuga ko babikoreye ku mugaragaro bakingiwe, hariho n'abashinga amateka b'Ababirigi barimwo. Iyo nama rero yateguwe na Commission Burundi Belgique iri mu n'amashinga amateka y'Ububirigi ifatanije n'amasosiyasiyo abiri, imwe iri mu Bubirigi iyindi ikaba iri mu gihugu cy'u Rwanda. Ayo masosiyasiyo akaba yitwa ngo n'ay'abarundikazi bari muri ivyo bihugu Ububirigi n'u Rwanda. Turabandanya nano makuru yacu ku isaha 6:31. Umuririmbyi n'imbona Jean Pierre Kidumu yarahawe udushimwe tubiri kuri uyu wa gatandatu aturonkeye mu gihugu ca Australia, aho ni nyuma y'urukurikirane rw'ibiteramo bitandukanye ariko arakorera muri ico gihugu ca Australia. N'imbona Jean Pierre Kidumu aratubwira insiguro aho utwo dushimwe. Ico gasigura ukaravye usomye hajya kanditswe ko nagashimwe karabi vy'amahoro, ukuntu abantu bitanga bamwe ku mugabo baba bafise, ku muhamagaro baba bafise kugira ngo bavugire abantu, bavuga amahoro, bigisha amahoro kugira ngo isi igira abantu bavuga amahoro n'amahoro ashobore gusasagara isi yose. Sagashimwa ko mu Burundi gusa, agashimwa kitwa international mpuzamakungu, kandi natewe iteka uko n'intumwa idasanzwe y'umushikiranganji wa mbere ngaho yari ngaho, n'umudepite w'akagati ka Queensland yari ngaho. Vyacitse mvuye ya Adelaide aho nakoze igiteramo, icambere cyagenze nabi nivyo, ariko icya kabiri abanyagihugu bace bacitama kuko bashase kunyereka yuko atakintu na kimwe kibatandukanya nk'abarundi bari muri Australia mu gihugu c'abazungu, bo ahubwo baserera ku mugozi umwe. Imanza z'ubugeni bazitabira zose, guhamba tuvuga umuntu yitavye umuremyi bagenda bose, n'ibindi nko kubatiza abana baratumirana, nivyo bashatse kunyereka. Ari kuwa gatandatu kuwa gatandatu rero naciye mpabwa agashimwe. N'imbona Jean Pierre Kidumu abandanya avuga ko abarundi bari hanze bo kwibuka ko bari kure n'igihugu, kandi ko bofatira akarorero ku matora yarayabaye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubu twumvirize n'imbona Jean Pierre Kidumu. Cyane cyane abari Buraya, muri Amerika hose, ino hose za Australia, jewe ndabafata kumenya abantu bari civilize, bize, kandi baze baribuka yuko bari kure n'igihugu, bagiye kure. Hanyuma ego baraserura ivyumviro vyabo kungurukana bumenyi, ariko baze baribuka yuko kungurukana bumenyi Uburundi siyo buri. Uburundi buri mu buryo bufatika, palpable, buri hafi ya Kongo, hafi ya Tanganyika, kandi barabizi. Rero nibabera akarorero abandi kubera ko bari civilize kandi bamaze kubona abantu bateye imbere mu mitwe. Ngubu Hillary Clinton yatsinze mu matora, nta ngorane afise na Trump, bose n'abanyamerika n'abafana babo n'abanywanyi babo, nta ngorane bafise. Ubuzima burabandanya, amafagitire bateza kubandanya bayariha. Si uko ngo Hillary Clinton yotsinda ngo amafagitire ngo acagabanuka usanzwe uriha, canke ubuzima bwawe yuko Hillary Clinton ngo acaguha ubugari ngo shire ku meza ngo kuvuno munsi nije ndwara. Ivyo bintu nibabera akarorero, babera urumuri abo basize inyuma, cyane cyane mu Burundi, yuko bo bamaze kumenya ibintu. Ariko birababaje cyane aho tugiye dusubire mu mafanatisme, ubwo mutasangiye icyo ukunda cyangwa icyo ugira ugwinyuma,
yuko wumva yuko tumuhitana akahasiga ubuzima ni vya bindi nyene bigira bigaruke kandi asavye kidumu n'umuntu muto nabo bariko bagerageza kunshirako umuzigo w'ingorane zo mu Burundi ntibishimisha jewe akazi kanje no guhuza abantu ngiragira abantu baba divize atangure kundaba ku mafoto ngo ubwoko bwiwe ninde ngo ariko mugwanya kubera iki oya ivyo niba bihagarike naco bimaze atari uko n'umuziki wajuza wabaye amafuti abantu batengeye kuza baratukana kugenda bibona kungurukana bumenyi bafise droit yo guserura ivyumviro vyabo kugenda naje nabiseruye Burundi kandi bemere naje ko nari mfise droit kuvuga ivyo niyumvira devant le micro de journaliste fise droit naje yo kuvuga kuko mbona ibintu nibibuke yuko bari Burayi benshi bariga bakaba abadokteri bakagira amadiplome atandukanye indimi z'abazungu bakavuga ubuzima bw'abazungu babubayemwo barazi ubuzima barazi ivyumviro biserurwa ku mateleviziyo ndibabiziza abantu ntibabura bereka akarorero ariko nabo babaye abanyaburaya ugutangura kucaba biba amacakubiri kubera gusa bafise ibibababaje canke sindabizi ariko abantu bariko barabitegera rero benshi bariko barabitegera bariko barabona ivyo Burundi bigeze ngaho muri urwo rukurikirane rero rw'ibiteramo uyu muririmbyi n'imbona Jean Pierre Kidumu asigaje gukora ngaho mu gihugu ca Australia akaba asigaje gukora igiteramo kimwe kizobera ahitwa Parfait aho nyene muri ico gihugu. Dutandukire amakuru yo gukeza umuhuza mushasha w'abarundi. Umugambwe FNL iragijyaga uturemi urakeza umuhuza mushasha Edouard Nduwimana. Pasteur Habimana awurongoye ati nabo barafise ico boterera. Habimana: Edouard nukuri yakoze ibirama ndamwibuka umwaka wa 2015 ukuntu yitaye ku rutare ari ministre wa interieur ntihagendwa mu gihugu kubera nyine ako kagwi kari kavuye hasi ngo gatobe demokrasi. Rero twebwe turamukeze twivuye inyuma turanezerewe. Hanyuma icyo tumusaba ni kimwe, ntabe nk'abandi aremere na twebwe abishoboye yakire. Tumusabye yuko yo twakira tuje kuvuga ku kibazo cyo guhuza abarundi. Uburundi rimwe amoko atatu cyasane uko abishaka, abahutu abatutsi n'abatwa nta bibazo bikihari mugabo turayaga kuri kahise. Rero aratwakira nakwe tuyage nawe hamahuza abarundi aje hageze ni byiza. Rero turashimiye n'icyubahiro President de la Republique, turashimiye abarundi bose, turashimiye inzego zose ko bamwiyumviye kuko abishoboye. Turabandanya n'ubunyene n'amakuru yo gukeza umuhuza urunani rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike Kodipe rurakeza umuhuza w'abarundi aherutse gutogwa n'inama nshingamateka. Deo Habonimana arongoye Kodipe ati Edouard Nduwimana n'umugabo abushitse ashobora gutunganiriza abantu b'imice yose itandukanye. Akaba yavuganye na mugenzi wacu Jean Pierre Nsabimana. Ni kuvuga uyu Edouard Nduwimana ejo baraye bamuteye iteka, bamaraye bamuteye iteka rikomeye, iteka rihambaye yo kuba umuhuza w'abarundi. Twe twabyakiriye neza kuko byabaye ku mugaragaro, izuba riva, bene Burundi bakoranye ku nzego, umukuru w'igihugu cegera kiwe, umukuru w'inama nshingamateka mpuzamamateka, mukuru wa sentare, hanyuma hariho abaseruka ibihugu byabo mu Burundi. Ni kuvuga wari umunezero, hari amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki. Twe niho twari mu Kigobe. Ni kuvuga yabaye umunezero kuko ni gake umuntu amara ikingo ciwe akaza hanyuma je habaye amatora uwuri nawe akarahira izuba riva, bagafata amafoto wahoze atwara umuhuza n'ubaye umuhuza mushasha agiye muri ico kibanza. Twebwe rero twaranezerewe, tuvuga tuti ico duha muri kano karere k'ibiyaga binini, ico duha muri kino gihugu cyacu c'Uburundi, ibintu bikama bimera gutyo, abantu bagatwara bagaheza, hama abandi bagatwara mu buryo bw'amahoro mu mutekano. Kuri nta muntu n'umwe atokenguruka. Twebwe rero mu izina ry'urunani Kodipe rugizwe n'amashirahamwe 8,120 turamukeje. Ico ni ca mbere. Ica kabiri, turasaba ko byihuta yobira inama y'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki, hanyuma tugakorana.
tukababwira twama kuri tere, twama mu makomine, twama mu mitumba, twama mu mazone, mu bucimbiri, turazi ingorane ziri mu banyagihugu. Deo Habonimana arongoye Kodipe asaba umuhuza w'abarundi mushasha ko yoha akanya abo barongoye amashirahamwe kuko ngo bafise vyinshi vyofasha mu guteza imbere igihugu. Twebwe rero turafise ikintu kimwe gikomeye gihambaye twoterera umuhuza, turafise ikintu gihambaye twoterera kino gihugu, turafise ikintu gihambaye twoterera inzego, turafise ikintu gihambaye twofasha ku bibazo vyama vyibonekeza kuri ibi canke biriya. Rero twebwe nta kintu kinininya ariko turamuvuga ico tuzi co nuko yatwaye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, kandi yari umuntu aciye ubwenge, yari umuntu akora ijoro n'umurango, yari umuntu arinda yo mu bihe bya muntu. Ubutwari ntiburaba ibitange biriya cyangwa intara, ubutwari bw'umuntu buba muri we mu byo amaze kurangurira abanyagihugu bene gihugu. Rero tukaba turiko turamusaba ko by'ukuri nk'uko yamye avyerekana, nk'uko yamye ari umugabo w'abagabo, n'ubu yovyerekana muri ibitange biriya. Tukaba rero tumusavye ko yokumviriza bose, ikindi naco yohagararira abantu b'abarundi bose bari mu bwoko bwose, bava mu mitumba yose, bava mu ntara zose, no mu makomine yose. Hanyuma ikindi nashaka kumusaba ni uko yokwama ariko aravugira amashirahamwe yigenga adahagarira ikiganza, amashirahamwe aharanira iterambere ry'abanyagihugu. Iterambere ry'abanyagihugu nta kindi abanyagihugu bakeneye atari kwiteza imbere. Turabandanya nano makuru yacu tuyabandanirize mu gisata cy'umutekano. Umutekano wifashe neza mu ntara ya Bubanza, naho haza haribonekeza ubusuma mu mazu no mu mirima. Ivyo bikaba vyavugiwe mu nama buramatari w'iyo ntara yagirishije abarongoye abandi kuri uyu wa kabiri mu ntumbero yo guca hirya no hino ikibazo cy'umutekano. Tarsisi Niyongabo ni buramatari w'intara ya Bubanza. Umutekano mu ntara iwacu wifashe neza, amakomine yose uko ari 5, ku mitumba yose uko ari 90, umutekano umeze neza, uretse ko hari utuntu tumwe tuza turacamwo. Aho ni mu ijoro yo kuwa gatandatu rishira uwa Mungu hari umuntu yabuye kubera akaboregwe, kubera abantu baborewe baramukubita, ashitse kwa muganga caritaba Imana. Kandi harabonetse ubusumba abantu baje kwiba inka mu Rukoko, nka 60 muga 49 zaragarutse. Ni two tuntu novuga twabonetse ameze neza, n'ahandi hasigaye umutekano neza. Habaye muri komine ya Gihanga muri village ya 5, izo nka nyene nazo nyene zibwa Gihanga Buringa. Ikindi cyagiye kibonekeza mu gihungabanya umutekano nuko hari ubusuma bwo mu mazu no mu mirima, kubera twabonye ko abantu bari mu itera no mu ibagara haba hari ubukene butari buke. Dutandukire igisata cy'uburimyi n'ubworozi. Mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega mumenyesha yuko umwimbu w'ikawa wagenze neza nubwo batashoboye gushika ku rugero bari bipfuza. Ivyo bivugwa n'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega, Manyange Hermenegilde, ari kuri telefone ya mugenzi wacu Belta Ndayizeye. Mu gisata c'ikawa umwimbu ko wabonetse utari muke, naho tutashitse ku rugero twari twifuza. Muri rusange umwimbu w'ikawa warabonetse kandi wagenze neza, kandi twazisumira n'ukuntu uri kuragurishwa, abagura baravuga yuko umwimbu wabonetse w'akanovera. Ego none muri kino gihe hariko hakorwa iki kugira ngo uwo mwimbu ucicikare kwiyongera? Biriko birakorwa, novuga yuko turi mwisekeza ivy'ipompa ry'ikawa no gutera ikawa nshasha, na cyane cyane yuko murazi yuko ikawa ikarigwa na ca gikoko twita igifushi. Ico gifushi rero kikaba arico gituma umwimbu ugabanuka cyane, kandi n'akanovera nikabe keza. Muri urwo ruhande nyene urabona ko amakawa menshi ahari ariko arasazana n'abaziteye. Ubu kandi turiko turatera imivyaro mishasha kubera yuko mu manamba yari yaragwijwe. Bavuga rero mu ntumbero kugira ngo ico gitegwa kigume kimeze neza kandi gifasha iduga ry'umwimbu. Ego mubona nk'abarimyi imivyaro mishasha mwarayironse ku gitigiri gishimishije? Ku bijanye n'igitigiri c'imivyaro twavuga yuko tuyifise ku rugero rushimishije, kubera yuko ubu mu gutunganya amatuta yavyo hariho akarusho kahabaye. Umuntu wese azi yuko akorera mu gisata c'ikawa, yaba amategestare, yaba n'abarya bazigura,
babigura bategetswe yuko bategerezwa kugira amatuta y'ikawa aho baherereye. Byumvikana rero yuko abagwije amatuta yaciye aba menshi, twizera yuko atawuzokwifuza umuvyaro w'ikawa uwo mwaka ngo aheza wubure. Manyange Elmenegilde alongoye gisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega atera kama abarimyi kwijukira isekeza gipompa hamwe no gusasira neza ikawa kugira ngo umwimbu ubashe kubandanya wiyongera. N'ubu ni Manyange Elmenegilde. Akamo twotera abarimyi b'ikawa nuko bokwijukira bose iryo sekeza gipompa kandi bakijukira no kugasasira neza kugira ngo tubandanye turonka ikawa nyinshi kandi ikawa y'akanovera ishobora guhiganwa ku masoko mpuzamakungu, gutyo ni naho abarimyi bazohezwa bakaronka ibiciro ciza uburyo bataguma bityo kuko ibiciro ari bito. Ikigira kabiri femiriza nuko bokwirinda kuza bararima cyane cyane mu makawa ibiterwa ivyo arivyo vyose kuko bituma baca bacacagura imizi y'ayo makawa bigatuma umwimbu udaheza ngo wiyongere ku rugero rushimishije. Hanyuma ubwa nyuma bobahimiriza yuko bokwijukira gutera ibipimo bishasha kubera hari ibipimo bitari biki biriko birasaza bisazana na bene kuzitera. Umva rero muri aka kanya akaboneko kamo twobatera. Turabandanya nano makuru yacu. Umugambi wo kugwanya insenga zimwe zitemewe n'amategeko ngo n'umugambi wahagurukiwe n'abajejwe uburovyi mu ntara ya Rumonge. Ivyo bikaba bivugwa na Sadi Mukanya, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe rijejwe kudandaza amafi mu Burundi. Tumutegabiri. Kuvyerekeye zijya senga zitemewe n'amategeko koreshwa mu kiyaga Tanganyika, muri uyu mwanya turiko turavugana turabandanya igikorwa kubera ari uko ari igikorwa camiraho. Ni nk'uko abantu benshi bikika mu kiza bakagira fraud bakazigurira usenga hanyuma bakabandanya bazikoresha mu buryo butemewe n'amategeko. Turiko turazigwanya turabibandanije kuri urugero tugezeko tumaze gufata insenga ritari nke tukaziturira ku rwego rw'igihugu. Twovuga yuko ubu tugeze nko ku bice 55 canke ibice 60 kwijana kuvyereka gutuza izo senga zitemewe n'amategeko. Hanyuma iki gikorwa cyo kugwanya insenga si catu twenyene abarovyi c'umuntu uwo ari we wese akunda ikiyaga Tanganyika. Urabona ko ikiyaga Tanganyika ari itunga twahawe ridufasha mu kuturonsa amafi ndetse n'igihugu kikarongera kuronka umwimbu. Ni kuvuga yuko uwo ari we wese aho abona ico gikoresho gitemewe n'amategeko arafise uburenganzira bwo kugifata akakitushikiriza hanyuma natwebwe tugaca tugiturira ku mugaragaro. Ngo bene gihugu bo mu ntara za Rumonge na Makamba hamwe na Bujumbura bo kwijukira gukorera mu makoperative. Ishirahamwe Pacte ririko rikorera uruganda muri komine Rumonge intara ya Rumonge. Ivyo bikaba bivugwa na Jean-Marie Ntahiraja arongoye iryo shirahamwe. Turi mu ntara ya Rumonge twatumye ko abatwara amakoperative bo mu ntara yose ya Rumonge, amakoperative anyuranye yaba y'umuceri y'ibitoke y'iki. Intumbero ni nyamukuru yatumye tuza ngano ko ureka kugira amakoperative y'urwego rutoyi ku musozi canke ku hasi boja hamwe bagira amakoperative yo ku rwego rwa komine kugira ngo bashobore gukorera hamwe bisunze itegeko rishasha leta y'u Burundi iherutse kwemeza yo gushira amakoperative, kuko misi yahera amakoperative nta tegeko yarafise arigenga. Ureko turabigisha iryo tegeko rishasha kandi tubasaba yuko bogira ikoperative ku rwego rwa komine kugira bashobore gukorera hamwe. Rero intumbero y'uno munsi twabashize hamwe turahanahana ivyumviro, mugabo cyane cyane twe tubasaba yuko boshiraho iyo koperative wa komine yo kudandaza no kugura. Iyo koperative ishobora kurimwo ibintu vyose, ishobora kurimwo amavuta, ishobora kurimwo ibikoresho byose bikenewe abantu bashobora gukoresha. Twereka yuko kandi bagiye hamwe bashobora kuronka komeye kurusha aho ikoperative imwe yogenda kwikorera kwayo. Itegeko riravuga yuko abantu kugira bashinge iyo koperative ku rwego rwa komine, amakoperative aja hamwe ababiri canke atatu akumvikana akagira amategeko yagenga cyo kwita reglement d'ordre intérieur avuga ngene yokorana amagaja mu rwego rwa komine. Ico rero iyo projet izofasha twebwe nkuko nabibabariye, iyo projet ifasha kugira ngo amakomine atere imbere. Aho rero
twebwe tudufasha duce dufasha abarimyi bagiye hamwe mu makoperative kugira ngo bashobore kugira umwimbu ukwiye kugira bashobore gushira hamwe muri koperative tukongera tugafasha nk'abarimyi abo bagiye hamwe bafise ibintu byo guhingura mu gifaransa no kwita transformation tukabafasha nko kubaha nk'imashini canke ico tuma bashobora guhingura ivyo barimye bikeneye guhingura. Umugambi uracari mu ntango mugabo twe turafasha kugira ngo baje hamwe ko twe dufasha abantu bagiye hamwe. Amakuru avugwa ngaha mu gihugu cyacu tuyarangirize kuri inkuru ijanye n'ivyo kunguruza abantu n'ibintu. Mu gihe abunguruza abantu ku mapikipiki bidoga ko kuva kuri uyu wa kabiri batariko bararangura umwuga wabo neza mu ntara ya Rumonge kuko amapikipiki yabo ariko arafatwa n'abajejwe umutekano. Urongoye ishirahamwe bahurikiyemwo mu ntara Imotadek Gerard Ndayishimiye avuga ko umwe wese yokwiza ibisabwa n'amategeko agahabwa uburenganzira bwo gukora. Igituma iri sekeza riko riraba ry'amapikipiki ahanini nuko bari baradusavye ko moto turongoye zategerezwa kuba zifise ivyangombwa na cane cane ibi bikurikira. Imoto kugira ngo yemererwe guca amafaranga ubwa mbere yategerezwa kuba ifise assurance, ikigira kabiri yategerezwa kuba ifise casque zibiri yiwe n'imukiriye, ikigira gatatu yategerezwa kuba apakira umuntu umwe ntapakira abantu barenze, ikigira kane moto yari yo yose c'amahera canke idaca amahera yategerezwa kuba isize yerekana yiva canke ahikorera. Hama ikigira gatanu moto yategerezwa kuba ifise jire y'amajire bariko baratanga haba ku rwego rw'igihugu gushika no mu ntara. Ni naco gituma imoto ziko zirafatwa bariko barashira mu ngiro umugambi w'igihugu kugira ngo imoto zo mu Rumonge nazo zikore zifise ivyangombwa. Twavuganye n'ababijejwe baduhaye umuco, batubwiye neza ko imoto iza kuba ifise ivyangombwa bisabwa n'amategeko ko ica ironka uruhusha rwo gutembera igakora mw'ibarabara ukuri kwamwe. Vuga umuntu afise ivyangombwa nkuko nabidondaguye arafise uburenganzira bukwiye bwo kuja mw'ibarabara n'uyu mwanya tuko turavugana. Iyo imoto ifashwe ija mu gipolisi naco gituma igikorwa kiko kirakorwa n'igipolisi ko ari bo banafise uburenganzira bwavyo ko bakorera mu mabarabara n'amategeko aratomoye. Mu gihe imoto ifatwa ija ku birindiro vy'igipolisi kugira ngo bashire mu ngiro umugambi w'igihugu. Mu kurangiza ano makuru yacu mugenzi wacu Gislene aduteze abiri twumve ayavugwa mu makungu. Abakuru b'ibihugu vya Afrika n'akanama kajejwe ivy'ubutunzi bwa Golf bahuriye kuri uyu munsi wa gatatu i Malabo mu gihugu ca Guinea Equatorial mu nama igira kane y'ubumwe bwa Afrika n'ibihugu vy'Abarabu. Muri ivyo bikorwa ivyo bihugu birenga 60 vyaserukiwe biza kuvuga ibijanye n'ibibazo vy'ubutunzi no gushira hamwe n'iterambere ry'amaho. Mu gihugu ca Cameroon hari utugwi tw'iterabwoba tumaze iminsi twiharije uburaruko bw'ico gihugu. Kimwe mu bitero utwo tugwi twakoze hapfuye abasoda 6 b'ico gihugu. Imishamirano yasubiye kuba myinshi muri ako karere muri aya mezi mu gihe hari hamaze kwibonekeza icizero co gutuza akagwi k'iterabwoba Boko Haram. Mu gisagara ca Bria kiri mu buseruko bw'igihugu ca Republique Centrafricaine kuri uyu wa mbere 21 Munyonyo harabaye imishamirano hagati y'utugwi tubiri twahora turi mu mugwi Seleka. Mu ruhande rumwe hari UPC igizwe cane cane n'ubwoko bw'abapeul, mu rundi ruhande hari FPRC ugizwe n'ubwoko bw'abagulas. Hapfuye abashika kuri 11. Iyo mishamirano ishobora gutandukira ibindi bisagara nka Bambari aho iyo migwi isanzwe ikorera. Havugwa kandi ko abantu bababa 5,000 aribo boba barahunze ico gisagara ca Bria. Nta rukundo rukomeye ruzokwigera ruba hagati ya Donald Trump uheruka gutogwa ngo arongore igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibimenyesha makuru vyo muri ico gihugu, ariko abamwegereye bamenyesha ko agiye kugabanya imvugo zikomeye akunze gucisha mu bimenyesha makuru no kumvuga ngurukana bumenyi. Abamenyesha makuru bobo batinya ko uwo mukuru w'igihugu mushasha ashobora gushinga amategeko ashobora kubangamira ubwigenge bw'ibimenyesha makuru. Urakoze Gislene kuri amakuru avugwa mu makungu wadushikirije. Nino ngaha nshuti namwe bakunzi ba Radio Zere FM turangirije amakuru tuba twabateguriye kuri uno murango. Shimire bivuye ku mutima Claude Ndayikeza na Irankunda Gerardine bari mu winga bw'ivyuma. Shimire kandi uruganda rwa Radio Izere FM rwatunganije ano makuru. Nongera nshimire namwe bwe mwese mwakurikiranye ano makuru. Deo ico nayisavye nabashikirije ano makuru
mbifurize kubandanya mugira umunsi mwiza. ni kuri megahertz 97.1.